mu buryo bw'impwemu, maturité spirituelle. Maturité spirituelle. Abandika mwandika Abikorino ba mbere 13 ku murongo wa 11. Abikorino ba mbere 13 ku murongo wa 11. Ntidushobora kuba abantu batunganijwe tutari abantu bwa mbere na mbere bakuze. Uku kwezi kumara tuko turavuga ibijanye no gukura mu buryo bw'impwemu. Vuga ngo gukura mu buryo bw'impwemu. Kuko n'umwana w'Imana akuze mu buryo bw'impwemu ashobora gutahura ibijanye no gutunganywa. N'umwana akuze w'Imana ashobora gutahura amabanga benshi bakiri abana badashobora kubwiga. Birivuga ngo iyo Samuragwa akiri umwana ntaba atandukaniye n'umugurano naho ari wenyine ibintu byose. Bivuga ngo mani mazamba hari ibintu byari bigenewe wewe adashobora kujurisa, adashobora kubamwo kubera ko akiri umwana. Ubwana bugutuma hari ivyo utegukira kandi byari bitegekanijwe wewe. Iyo ukiri umwana hari ivyo batakuzeza kandi bo kujeje bivanye n'iki, bivanye n'uko utarakura udashobora kuba uri ameze yo gushobora kubikora neza. Paravuga ngo nkiri umwana mutoya navuga gwana, niyumvira gwana, nibwira gwana. Ariko avuga ngo maze gukura mva mu vy'ubwana, maze gukura mva mu vy'ubwana, maze gukura mva mu vy'ubwana. Nta namwe mbona Paul aza kuvuga ngo maze gukura Imana inkura mu vy'ubwana. Hari itandukano rininiya gukura mu buryo bw'impwemu no gukura mu buryo bw'umubiri. Kuko n'umwana adakuze mu buryo bw'umubiri iyumvira ugaburira umwana mugabo ntakure, ntumva ntiyongereze tayi akaguma ari wawe mbega ntutangura kugira ibibazo nk'umuvyeyi wiwe. Uyu mwana kwe kidamugaburira mugabo atavyibuha, kwe ko umwana mugaburira ariko adakura, kwe ko umwana mugaburira ariko aguma ari hahandi. Umwana adakuze ni kibazo ku muvyeyi. N'uyu munsi mu bibazo bihanze Imana ifise mwisi ni shengero rimwe abana badakuze kandi Imana gaburi ibishoboka byose mugabo byanse ko bakura. Avuze ngo maze gukura mva mu vy'ubwana, mva niwe yavuye mu vy'ubwana. Si abantu bamukuye mu vy'ubwana, niwe yavuye mu vy'ubwana. Iyo umwana mu buryo bw'umubiri akura n'uruhara umuvyeyi abigiramo. Umwana washwira ngo akure ni jewe ndamugaburira, ni jewe menye ivyo ndamugaburira. Kavuga ni kuri aya mezi azorya ibi, noneho benshi murabizi n'abavyeyi bamenye ivyo batugabura kugeza igihe twakuze tugatangura kurya ivyo twe dushaka kurya. Mugabo kugira ngo dukure tugere aho hantu n'abavyeyi badesida ivyo dufungura. Vyumvikana ko mu buryo bw'umubiri n'umuvyeyi adesida igikuza umwana. Mu buryo bw'impwemu si umuvyeyi, si jewe mdesida ingene mukura, ni mwebwe mufata ingingo yo gushira mu ngiro ivyo ndababwire bafasha gukura. Izi nyigisho ivyo dukora vyose, ivyo tubigisha sivyo bibakuza, ahubwo nukungene mwebwe mubikoresha bigaca bituma mukura. Kuko fise abantu nigishije imyaka n'imyaka n'uyu munsi bakira abana. Maze gukura mva mu vy'ubwana. Ninde yavuye mu vy'ubwana? Ni Paul yavuye mu vy'ubwana. Ahindura ukungene avuga, ahindura ukungene yumvira, ahindura ukungene yibwira. Niwe yavuye mu vy'ubwana. Rivuga ngo umwana maze mutadesida gukura ntuzokwigera ukura. Gukura ni responsabilité yanyu. Gukura n'uruhara rw'umuntu wese yibwira. Udasize gukura uzokura. Mugari bashaka kuguma uri umwana uzoguma uri umwana. Hama ikintu ko nubabwira yuko mu buryo bw'umubiri gukura ni ibintu biri ni processus. Muga gukura mu buryo bw'impwemu urashobora kwanticipa, urashobora kurengana intambuko. Ubundi raba kino kintu, nta mwana ashobora kuva ku mwaka umwe ngo asimbire kuri 3. Ivyo badusimbisha mu mashure mu bizaye no gukura ntidusimba. Umuntu umviriza arafise ukungene agenda arakura. Mugabo mu Mana urashobora gusimba ama etape. Iyo wagaburiwe neza wonyene ubwawe ukagira umwete urashoboye gusimba. Paul yarasimbye ama etape ku buryo meme abakijwe imbere yiwe bagenda n'umwami Yesu bagarutse kuvuga Petero yarinze ava hano muri nosi hari ibintu Paul yandika adatahuwe. Turi kumwe? Nifite mu buryo bw'impwemu ndazi vida misura mbona akaroki wawe vidaraheje gukizwa ico gihe twazi gifise ministeri. Inyuma y'amezi 6 yaratanguye kurongora abantu masengesho, yaratanguye gusangira abantu n'ijambo ry'Imana. Sinzofanda vyibagiwe gukura kuye kwihuza.
mugabo harabandi no mumbwira ati senga atoyaye reka sinzi gusenga amaze imyaka ingahe 3 akijijwe ari mu nzu y'Imana hewe sangira aba bantu nabo ijambo ry'Imana reka je sindi kuvuga ijambo ry'Imana bigenda gute nuko wagumye uri umwana nuko wagumye hahandi siriko muri ko muranyumva rero Imana irashaka ko tugira iki tudesida gukura kandi gukura mu buryo bwihuse Haleluya ibi muvyumve neza hari igihe ndaba abantu tuganira n'abantu twicarana n'abantu dukorana misose namasanga y'igende mutowe mugabo abo nyene banduta nibo bagaruka kunsaba ubufasha simvuze ngo ni bose ariko benshi nibo baza kumbaza wabigenjeje gute iyaba gukura mu buryo bw'impwemu vyajana n'imyaka uyu mwanya nokabaye ndi mubo bariko bararera mugabo uyu mwanya harabonero tuva ndiko ndarera aribo bamenye Imana imbere y'uwanje kora ko gukura sibijanye mu buryo bw'impwemu sibijanye n'igihe nibijanye n'inyifato umuntu agira nibijanye no kungene umuntu arondera Imana nibijanye no kungene wenyene ubwiwe yifatira ingingo yo gukura iyo ufashe iyo ngingo biroroshe mu buryo bw'impwemu ko wirukira imbere y'abakwitangiye imbere ahare ni Imana dushaka ahani ahani Imana dukeneye ataruko vyorindiriye umwanya vyofashe umwanya uyu mwanya wicaranye nani nkakubwira ivyo niko mbyiyumvira urumva neza ko ubu ndiko nkorana programme yo mu myaka 10 iri imbere apana uyu mwaka turimo ibi nivyo vyamye bimfasha kwantisipa hamwe umunsi w'Imana yo mpagarika imbere igikwane kinini hiya mbega no kwifata gute no vuga iki ni giki abahagaze imbere y'abantu benshi bakoze nivyo vyimviro vy'iwanje umunsi Imana izoma platform yo kugira ishure ririmwe abantu baba grand décideur abo bantu nzobigisha nizo nyigisho ndiko ndategura narabwira fapase kuko uyu mwaka Imana itugiriye ubuntu turifuza gusohora ibitabo 3 bizosohoka uyu mwaka ivyo bitabo kubera ko dushaka gushaka uwo muvuduko no gukora cyane ku bw'ico kintu nuko umviriza hariho ibintu abantu batabonye wabikoze batazokwigira babikora gufasha abo bantu gusora ayo potentiel ari muri bo nuko ivyo bintu bikora bakabona ko bikoreka sino batabibonye bazobona ko bidashoboka uyu munsi biragoye kubona abapazo ubu ahandi mpora ngenda mu bindi bihugu iyo umukozi w'Imana aje ntashobora kwipresenta atavuze ibitabo amaze kwandika twebwe habuziki ko naho uzo uri umudiakoni ushikana ukavuga ati ndi diak mugabo kandi ndi moteur w'igitabo iki ubundi hebabwire abantu bakomeye bategetsi kado umuhasa amafaranga si mpuzu siki ushaka kunayi mwana hazo yambare mugabo ikintu ushobora kumuha ni igitabo hari biro mpora ngenda mukasanga ibitabo by'abakozi iyumvire nk'ubu mu bushikiranganje harimo ibitabo vyanikiwe ngaha muri CLG biri mu bushikiranganje bibabwira ukungene bakora ivyo bariko barakora bibabwira ibyana croissance spirituelle ubwo nibwo buryo twa influence abambi bivuga ngo abakomeye n'abahambaye bazoza kwigira kwishengero ubwenge buhebuje bw'Imana Haleluya gukura mu buryo bw'impwemu maze gukura mva mu vy'ubwa niko Paulo avuga reka ngenda babwiye bino bintu hanyuma negego imbere kuvyo nabateguriye ibizana gukura mu buryo bw'impwemu biratandukana no gukura mu buryo bw'umubiri cyo cyambe cyakabiri mu buryo bw'umubiri umwana siwe asaba gukura ahubwo umuvyeyi niwe amenya ibikenewe akabimuha umwana nta ruhara abigiramo icyo gatatu mu buryo bw'impwemu ugukura guhagaze mu ngingo umuntu yifatira we ubwiwe nico gituma mwishengero bose badakura cyo kimwe hariho imitsi itandukanye kandi bose babagaburiwe bimwe ibisibyo twaba tuko turabona babandire base gukura baca batera ibibazo bagaca batemura kugira iki gutere none urya akanyaje yamaze guhagara imbere y'abantu mbabwira ikintu kimwe umuntu iyo akuze baramwizeza amabanga Haleluya hari abantu tumaranye igihe kinini kandi nigisha ntarigera mpagarika ngaha musi impamvu mumbabari sindabizeye kadashobora guhagarara ngaha gaca bomora ivyo twubatse byose hari umuntu hagarara ngaha rimwe narigeze kuza sanga wamaze kubagara imbere umva nari natevye gushika sanga ari karabatuka yabagokeje se babonye ndaje bacavuga amen none uyo muntu no muhagarika imbere y'abantu
haleluya. Hari naho tugiye kwigisha ingene bavuga uri imbere y'abantu. Si ibyo ari byose uvuga uri imbere y'abantu. Si uko kose witwara uri imbere y'abantu. Hariho protocol. Amen. Vuga gukura mu buryo bw'impwemu. Gukura mu buryo bw'impwemu. Ikiri mu bwiza kumenya ivyo uhabwa mu ishengero n'ubumenyi bugufasha gukura, ariko si ibyo bituma ukura. Ikiri kimwe nababwira, ni benshi maze kwigisha, ni benshi maze gusengera, ni benshi. Hari abantu uyu munsi rafa passé, hari umukobwa wanjye yanezereye, yari amaze igihe atarara umwana kandi agize mariage, yo ntambwiye kuyumva vuba. Hanyuma le 31 ya 2022 tuja muri 2023 mu gatondo duhejeje amakeje maze ko twakore ngaha, araza arambwira ati muvyeyi, ndashaka ijambo uvuga ko ndazi neza ko ijambo uvuga Imana iri hagaciro, ko mzica keneye. Ndabaza nushaka Imana gukorera iki? Aturabizi. Nambwira ni ko nyene ubyizeye bikubere gutyo nyene. Niryo jambo navuze no kumusenga, niko yagarutse, nta nivyo nanibuka, niko yagarutse kumbwira. Arambwira ati wambwiye ngo uko byizeye nta kintu ongera bikubere gutyo nyene. Aca afata iryo jambo mvuze, ngo ageze muri November atangura kubwira Imana ati Mana, kuva ryari utacumba ijambo ry'umuvyeyi wacu waduhaye? Ehera tugiye muri November, tugomba dushikana ko mune namubwiye tuzoza mu mwaka wundi ufise intaye, umbwira ko wasamye. Sinigenda musengera, iryo jambo niyo navuze. Atangura kwagiriza Imana no gusiguza Imana no kubwira Imana ibijanye n'ivyo. Muri November habwira Imana ati Mana, none tugomba tuje muri wa mwaka udakoze ivyo umuvyeyi yavuze. Mugaba hano naho afatwa n'agashavu, arandomdera, arambwira ati ndagukene kandi byihuta cyane. Ndamuha program kuko hari abantu bambwiye ko bankeneye bivaye no kungera ndabazi nihuta, kuko ubundi n'abantu badasanzwe bankenera. Mugariza mbwira kankeneye camenya yuko arimo urgence iteye ubwoba. Ndamubwira ni saa tubonane ico gihe cyangwa ara gripe yatera abantu mu misi yeze. Biranga namaze imisi ngahe ndyamye mu gitanda. Ndamubwira nti uzira amakuru gamafi ntibikunda ko shaka gukwaka no hava dakwanduza, kandi simeze neza ndyamye mu gitanda. Mugabo niwe yagarutse kubimbwira ngo yari yibwiye mu mutima ati je wa Apotre nkamubona, nso mubwira nti Imana iracari mu ruhande rwawe cyangwa ikiri mu ruhande rwawe. Kuva ryarusigaye vuga ijambo rikagenda gutyo nyene, uri umuvyeyi wanje n'umuvyeyi wanje, kubera ko icyo wambwiye kitabaye. Ufite yari yateguye ibimisire byo kuza kuntera. Imana icintabaza gripe ntitwabonana. Mugabo nawe nyine ndamubwiye ngo ntibikunze, asavuga ati no, si gripe itumye Apotre atanyakira. Ataha ni Imana ishatse, ndakunda abana bakuze, ati ni Imana ishatse kumbwira yuko bidakene ko nandaza kumucumita ayo majambo. Reka nsenge. Acagenda kwa muganga, aravuga ati no, December ntizogera ntafise inani ko Apotre yambwiye. Muri November igomba nimbiri hagati sinavyibuka neza. Acagenda kwa muganga, arabwira umuganga ati nashaka umpimire urabe imisi indafise igezeko. Yari yabibwiye umugabo wiwe ko tuteza kubonana. Muko umugabo aravuga ati none gamana, niyabona na Apotre ndapora amajambo avuga umugore wanje ndamuzi, ari decide. Urazi yo wakuze nyene, y'umuntu akuze uri decisive, urazi cyo keneye. Iyo nyifato ndayikunze. Sinigeze kwabwira umugore yafashe mu mashati, sinamubabwiye afise imyaka 57 ati umviriza iyo mano yaje kutubwira ubu nyene yibwire ko nkeneye umugabo amfata mu mashati. Byari byambere ibintu bimbayeko, meje kuvuga ubutumwa ndi mu mavuta menshi hamwe nyene umva nyina kijejeta. Muga nimbiso gitangaza nyina gikuye muri uko kumfata mu kanigo, ariko simvuze ngo mwe muze kumfata mu kanigo. Ngiye kugwiza protocole. Uravyumva? Umugabo agira ubwoba ati uyu mugore wanje agasanga ibi bintu uku kunashaka kuja kubwira Apotre uku kunagiye kwa muganga, hamwe aza gusanga atacabaye. Uyu mugore sinzi biza kumubako. Hewe aragenda kwa muganga ati pima. Umuganga ati none ntiwabwigere atoya ni ryambere nje, ati none uheruka mu bihe ryari? Aramubwira ati ati none umva wasamye? Ati ego ndabira imisi igezeko. Narasamye ndabira imisi. Ibihumbyiye uraza bagangene murabiza abagore muri ngaha.
ivyo numva atari ati none narisha amafaranga ndagusabye ndabire atoke jangaho erega aravye asanga igeze mamba ari ku minsi ngahe mamba indwi zingahe uravyumva mu nyuma niho aje arambwira ati iyo niyo ntaye nashaka kuza ndakuzaniye kuko atarabisugurira byose ngene byagenze ndavuga mana naragize umunezero ntoshobora kubabwira naragize umugabo we yakunda abana kubi uravyumva hari yageze anambwira ati imana basireke kuma umwana kubera jewe ariko impume kubera umugabo wanje vyonyene uba ari enceinte abantu bakuze imana ibahezagire haleluya barazi ico bakeneye ariko kandi murazunguruka mwenyene murushe mukiyomora twegegwe imbere imana ishimo cyane haleluya ivyo uhabwa mu ishengo nababwiye n'ubumenyi bigufasha gukura sivyo bituma ukura ikindi umuvuduko wo gukura uva mu ngingo yo gukora ivyo wigishwa iki kintu numva no kibabwira nkagisubiramo umuvuduko wo gukora the speed of your growth gukura cyane mu buryo bw'impwemu bihagaze kukungene ushira mu ngiro ivyo wigishwa iyo ushira mu ngiro ivyo wigishwa bukebuke uzokura bukebuke mugabo nimba ivyo wigishijwe ako kanya ubishize mu ngiro ako kanya bistimira gukura mu buryo bwihuse ejo ubuzima bw'iwawe Yakobo 1:20 avuga ngo nimube abakora ivy'iryo jambo ntimube abaryumva gusa mwibesha nivuga ngo hari abantu bumva bakibesha ko bumvise ariko batumvise ariko ikizokureka ko umuntu yumvise nuko akora ico yabwiwe amen haleluya haleluya ugasanga umuntu yamarika arumviza inyigisho mugabo aracagendana muri we umuntu yamugiriye nabi urya nzopfa ntamubabariye n'Imana irabizi uri mu bebe urazi ko kudaharira bikugarira imigisha myinshi urazi ko kutapakurura abo bantu pakiye bizokuza gukura umuntu akomareka aragenda nk'ikinyamasyo gitorti abandi bageze ari n'ingeregere muga kubera apakiye abantu uryo no kwibagira ivyankore n'Imana irabizi ikinyamasyo kandi uwo muntu araryama agasinzi ariko wewe kwego mino misi ngo maranye ngo crise ya estoma ere kugira estoma kubera inzigo iri muri wewe ikiranga abana byasha ndabivuge tugene mu bikorino uyu murongo nta nateguwe twirukange mu bikorino Yesu abikono bambigije gatatu dusomezere ku murongo wa mbere abikono bambigije igice gatatu murongo wa mbere avuga ngo kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'ab'impwemu kubwanje bene data dear brothers and sisters when I was with you again ariko aba bantu bamubona igihe cyose mugabo iyumvire aya mahirwe bahushije kuba boronka visite apostolique ya Paulo mugabo Paulo ntashobye kubabwira nk'abantu yashaka kubwira bakuze ariko agacagira ivyo agumanye muri we kubera ubwana uku niko kenshi bigenda hariho ukungena ijuru ryo tugendereye mu buryo bunini bwagutse mugabo rishobora kutugendera kuko tukiri abana avuze ngo igihe nari kumwe nawe when I was with you I couldn't talk to you as I would to spiritual people hari ukungena abantu bimwe abantu bakuze mu buryo buri spiritual hari ukungena bababwira urya mwanya namaze ariko ndababwira ukungene mwambara urya mwanya kuba namaze kubabwira ibindi bintu bindi mukeneye byo kubatuma umwana yamuguruka mugira impact mu buzima bwanyu mugabo kubera ubwana nabayobuje gutakaza umwanya icyo sinengize ishengero tugiye guserebra imyaka 10 mu kwa gatanu nkaba nkiko ndavuga ingene twambara nkaba nkiko ndavuga ukungene twitwara nkaba nkiko ndavuga ukungene ivyo dukora avuze ngo sinashoboye kubabwira nk'ab'impwemu ariko nababwiye nk'abaganzwa na kameremere k'imibiri yabo umviriza synonyme nk'abana b'inzoya muri Kristo Yesu abana b'inzoya
abana b'inzoya iyumvira y'amahirwe batakaje kuba toshobora kubabwira nk'abantu b'impwemu ababwira ingene bafata isi ababwira uko ngene basengera abagwayi mugaye bayi oblige kubabwira uko ngene abwizwa kwihana gutungana kwizera kugira ngo bagire Imana bagenderere bakira indwara bave mu byo barimo ntiyashoboye kubabwira nk'abantu b'impuhemu kuko barizoye musobanza avuga ngo as I would do uko nabwirizwa kubikora umvuza ku murongo wa 2 acavuga rero ikiranga abana nabaramije amata sinabagaburiye ivyo kurya bigumye kuko mutari bwabishobore kandi nanone ntimurabishobora nanone ntimurabishobora naje ndabaha amata amata ntiyaba bebe ariko wowe ukeneye iki ukeneye isombe zitetsemo amagufa ukeneye uburobe unavyumva bamwe na bamwe hari umuntu ngaha nambwiye nti izo mboga uri kurarya zitwa gutarambira ati izi nizabageze muri imyaka ngezemo zitwa gute isogo ndashobora kumviriza narabiri nacenja kuvumisa uwo mwanya nyene mugabo kuri we nkabona ariko iyo tugiye kugura imiti y'abana ntibabaha ibinini kenshi abana babaha iki amasiho naho nyene kubera ko urumva hari umwana umutuza aho nyene aca bigarukana cyane buka rimwe na rimwe tukiri n'abana ibinini vya malaria kinine babishira mu mihwi kugira ngo ntiwumve ntuzayasha abana hari ibintu byinshi urumva amafacilite menshi weza kubagirira mugabo urumva hari byo baba ariko nabo barataka ariko iyo umuntu akuze biragaragara ko byukora kuze avuze ngo nabaramije amata sinabagabura ivyo kurya bigumye binyibukije umugabo umwe ngaha kumusaga umukozi wiwe yiyenza agateka amabuye mu muceri canke mu biharage yari afise ikaye yiwe yanditse ko izina yiwe nimba ari Nikodemu yanze ko Nikodemu agacagira amakorone umunsi amasaha na signature yihenza akagibuye Nikodemu ngo hano kuva jya nakubwiye ko ntekera melange y'umuceri n'amabuye acambwira ati nsinyira ngaha agacandika itariki n'isaha agaca sinya hageze ku kwezi umukozi yaje kumaza ati shaka boss umpembe baza gusanga niwe ahubwo asigara muriha umushahara yarawumaze ahubwo ari muri mwe atahubwo ni aya ndayakeneye ngaha uyu mukozi yaciye yomoka uwo munsi nyene ati ibi ntabyo nari bwigere mbona nabaramije amata sinabagabura ivyo kurya bigumye kuko mutari bwabishobora kandi nanone ntimunabishobora umviriza icaranga rero ubwana bwabo ku murongo 3 kuko mukiganzwa n'ivy'akameremere kanyu reka tureke kuvuga ivy'ibindi tuzoronka kubivuga mugatuma tuvuga ibijanye na kameremere umwana mu buryo bw'impwemu iyo akura atangura ubwa mbere na mbere guhangana n'icitwa kameremere yiwe kameremere si kuvuga mu ndimi je mvuga mu ndimi je ndakorera Imana je ndi muri kohari je ndi muri security je ndi muri protocol jewe ndi mu basenzi ivyo ntaho bihuriye kameremere muri protocol bayeho gute muri korari bayeho gute muri call pastoral bayeho gute muri fire point ubayeho gute bafite ikintu cya kameremere abakameremere turabazi mu mwanya muto yambuye impuzu y'agakiza aterenda kubwire burya we ntiwarunze umuntu atangubwira ati ntiwarunze umenye neza ko kameremerera byutse kuko ariko araguteguza ivyo agomba kore atakabiza gukora mu kiganzwa n'ivya kameremere kaye ngo Jeffrey mabirangora guharira uracaganzwa na kameremere umuntu agatwara inzigo muri we kabona umuntu aberewe akumva arariwe mu mutima cyo nagiye bazaye kaberewe ngo tutangura kudevelopa ubutumwa batakubwiye ngo uvuge buvuye ku
ku nzigo gusa ugize ko umuntu wese bamubwiye ko yaberewe. Kameremere bigenda gute ushire kuri stati umuntu wowe nyene ubizi kudakunda udashaka kubona utadijera mugabo wangu uyu rero ndamugezeko ndabura n'ivyo ndamuvugako. Kameremere urabura ivyo umuvugako wowe nyene urabizi mugabwira gusa ugira iki uhuma amaso abantu. Bigenda gute ngo ivyo bintu bibe muri wewe? Genda imbere y'Imana uriri Imana ati Imana mpakwakira uyu muntu mpakubabarira mpagukunda uyu muntu. Genda imbere y'Imana uhagarika ibindi byose uri kurakora udiringe na kameremere ya kuko kameremere niyo dutuma tuguma turabana. Haleluya haleluya. Muracaganzwa na kameremere uratsumva ukene ku impression abantu. Leo nitawapitia. Utapitia nani? Uyu munsi tukibaye kubw'abantu nabwiye abari ngaha ku munsi wa gatanu. Ubundi ivyo dukora vyose vyagiye munsi y'amategeko y'utuganze yitwa umwami wacu, kuburyo atakintu na kimwe tugifise ko ijambo rya nyuma, atakintu na kimwe tugishobora kudesida uyo mwami atemeye. No muri bijya wita ngo ni bitoye. Hari igihe kimwe sinzovyibagira, iyo bonane yaranguye kwibaga no musumva ko ndayigaruka sindayibagira. Ico gihe muhira ntibyari bimeze neza, mugabo Kamema Mariya yaranja ku buryo kuri bonane turonka kanyama. Ico gihe nimba batetse inkoko hamwe nyene uvyumva no mu gikono kavuga ati kumeye ngo none bariko baratevya gose kandi hageze ko dufungura. Ngeze imbere y'iyo sahani numva Imana irambwiye ngo haguruka we ntiwemerewe kurya iyo nkoko, ugende mu cumba usenge. Utanguye amasengesho kuva ryari amasengesho atangura midi. Harabona ari inzi b'abanyantege nke amasengesho yabo atangura midi agahera 18h, abandi agatangura minuit agashika 6h du matin. Hari n'uwonze urya mwanya bana twafunguye mu ijoro tugira nk'ama demi journée dufunguye mu ijoro dusaba gufungura mu ijoro, we agaca byuka saa 10 agashusha umushusho kugira saa 11 ntimuta. None uyo muntu vy'ukuri yisonzesheje, uyo muntu hari mwiramazani. Nageze kwabwira umugenzi wanje nawe yumvise inkoko biranka ko yihangana. Tubona avuye mu gikoni mugari karihanagura ati we kumengo twari turi mu kumwe masengesho. Atofete ntuzuko turi masengesho kunywa nanyo isose gusa. Ico gihe niho Imana yanyigishije yuko meme n'ivyo kurya Imana ndashaka ko ndabifungura kandi bizi ko ndabikeneye shonje ntabwirizwa kubifungura. Turi mu bwami kuko mu kiganzwa ni vya kameremere kanyu. Raba kino kintu ibi ndabigenda ko bukebuke, hago numva notora n'agatebe nkicara kugira ngo sinda nguma ahantu. Avuze ngo raba ko muri mwebwe hari fasha gusoma hari iki? Hari ishari. Baza umutima wawe indani muri wo hari ishari. Hari ishari. Apotre sigishe mugabo ariko niryo rikeya narivuze ngo ntiryo rikeya ntikabwizwa kuba muri wewe. Ishari tugicira mu masengesho. Ndibuka nkizwa nkikiriko ndanigana no gukura nihenze nkarota nabi, nkihenda nkarota nabi. Amasengesho imisi 3 nisonzesheje. Wamengo eko nivyo umuntu nivyo ubwana muga ivyo bintu byaramfashije kudafata minenegwe. Akanu kose Imana ikiranyirika gashobora kuba atari keza, kuko ivyicira umuntu sibinini kenshi atana nabizi nawe strategy akunze gukoresha akoresha utuntu duto kuko arabizi ko aje mu bunini bw'iwiwe womenye kungene ucutangura gusenga mwagacaza mu kantu gato nk'akantu kitwa ishari ntitunakabona mugabo gusa abandi baratwenga ukareka gutwenga. Ishari nari nk'abatwenziki hagati aho nagomba ndabwira ikintu kimwe mutari muzi. Umuntu w'ishari ntaba mwiza.
apana gusa indani muri we meme no ku mubiri. Hari abantu kandi wabona ko yarari finyori vraiment afite udutre twa grave mugabo natwe uzokwigera ubona kubera ko ishari iri gutuma nuza kukuresha ataza kukuresha, abona warafutanye, abona uravyumva, atangwa no kwikeka ingwara zidahari. Ariko iyo umuntu mu mutima amerewe neza, atashariri, yanezererwa abantu bose, uyo muntu atwenza izuba riraka. Ndabavugiye ibintu ubaze hari abantu tubiza kugira mu buzima, sigiye kubavuga bose mugabo hariho umwe utamufise usenga Imana imuguhe. Ubwiza kugira mu buzima umuntu agukunda kubera ko Imana amuhaye ngabire y'urukundo yo kugukunda. Umuntu akubwiza ukuri atababariye, atavuga ngo nubwo vuga ati umviriza uyu munsi twe nawe biraheze, azogaruka kuko ntagukunda kubera amasezerano mwagize, agukunda kubera icagezwe cy'urukundo kiri muri we, akakubwiza ukuri abandi batari ko barakubwira. Uyo muntu muramukene mu buzima bwanyu. Abantu badafise uyo muntu mu buzima bwabo kenshi bama bariko bariseka. Umuntu akagenda ngo abantu baramukunda, kumba aho baciye bagusigara baraturira. Kandi ugasanga umuntu arabizi cyangwa abantu barabizi kudakunzwe, n'igituma abantu batagukunda arabizi. Mugabo ntagira abantu baza kubwira wose umugenzi. Hari umugenzi ubwiza kugira wo kukubwira nibitameze neza. Uyo muntu mutamufise 2024 mu musaba Imana. Mana ndakeneye umuntu ankunda atari kubera ikina kiriya. Hari umuntu avuga ati oya reka ndacamukeneye sinomutsitarako. Umuntu akubwira ukuri akakubwira mu rukundo. Siko biriko muranyumva. Umuntu abona ibyo ushize kuri stat akaca muri inbox akakubwira ati ndakwingenze nimba ushobora gufuta iyo stat yifute kuko ntirikirakigwa neza. Ngo uyu muntu nawe amajaruza aramwishe none jewe rero nayishize ko. Umuntu akubwiza ukuri akubwira ati sura muhira wambaye nabi, iyo si yo mpuzo batwara mu rubanza. Umuntu akubwira ati ariko vraiment umbabare watakaje amafaranga bariko baragusokoza mugabo ntibikubereye. Shane abantu babwiza ukuri, uvuga ijambo. Ndabafise abantu niyo mvuye ngaba mbwira ati rijya jambo ntuzosubire kurivuga. Muvyo nkundira umugore wanje ico kirimo kandi arigensha mvura ndababeshe ngo byose ngo ndavyakira mvuga amen. Ngana ubasha kunkomplikira ubuzima none ibi byari bitwaye kate ndabikubwiye okay iyo vyanse ko ndavyumva ngura bibaza Imana mugabo nkikire ngaho nyine ati none kubera kabikubwiye keshi namacangaruka rega ibyaye ndo wambwira nasanze ari byo. Umuntu akuze biroroha gusaba imbabazi. Ndabivuge mbarizo umuntu hero hande wawe birakorohera gusaba imbabazi. Reka ndabegera Papa Kristo biramworohera gusaba imbabazi. Umuntu adashaka kuva mbere yita ngo kwiziki uwo nawe araboshwe muri ubu buryo canke buriya. Mbabwire umuntu akuze mu buryo bw'impwemu umbiza kino kintu ari soft, aroroshe, ari flexible. Rimwe Imana ambwiye ngo nkore nariko ndabaza Imana ico abakozi Imana mbona ico gihe nabona bakomeye nk'aba Benihin bakoze kugira ngo babe ico bari. Imana imbwira ngo nkore amasengesho y'imisi 21. Ayo masengesho nayakoze nywa amazi gusa kandi ico gihe nari nshiga muri secondaire. Haba umunsi umwe mejeje ayo masengesho shika mu mengo naravye kuko nari ndongoye group biblique nateza gupresha muri pause muri matinale rimwe na rimwe tukanasigara. Urumva makurte y'inyuma y'ivyigwa shika ndushe kandi urumva niga kuri niga ari mu Kibenga nta muri twonone. Hanyuma shitse ndushe ndiko ndasaba ko nakonda krutira ayo masengesho. Imana ambwira ati ngomba ndakwishure ca kibazo wambaza abo nkoresha bameze gute.
ndabakoresha habaye iki. Imana ishinzanira igicapo ca shifo. Shifo murayibona? Imana nambwe ati shifo ishobora kuba ari niniya, mugabo ukungene ikoze indani muri yo ikozwe mu buryo ishobora kuba yoba ahantu hatoya, kubera ko iri flexible. Urashobora kuyifyonda uko ushaka, urashobora kuyataye ushaka, bivaye no kungene iremera kuyipressa, iremera kuyikanya, iremera kuyifyonda. Imana nambwe ati igihe cyose uzonyemerera ko ndagufyonda nk'irya shifo, nzogukoresha ibidasanzwe. Gusa nuko gushika uyu munsi ndacafyondwa, sinzi ko n'uyu munsi niko imeze. Kwemba Imana urabona ko nabaye shifo, nturacafyonda, mugabo ndabizi yuko nubwo jewe bimbabaza iyo irazi impamvu ibikora. Rero umuntu yakuze, umuntu akuze, iyo bamubwiye ikintu canke iyo atahura kwanza vuba, kuko mpemu Imana ari hafi yiwe, nubwo atobari karumva abantu ivyo bariko baramubwira, ako kanya mpemu Imana biroroha kamubwira, kuko mpemu Imana ntiyamarikaniga n'umuntu inyama n'amaraso. Hari igihe akubwira rimwe akabura ntubikoze, kabiri ntubikoze, gatatu ntubikoze, isakora aca yihorera. Hari abantu mpemu Imana yazimye muri bo bagaca kubwira ngo mugabo mpemu Imana haca arabimbwira ko igituma atakibikubwira ko nuko iradiyo yawe yo kumwumviriza yarapfuye. Ni nk'umuntu na telefone, alo sindakumva, ngo ntare zihari, rezo twe turayifise, genda uyikoresha. So kutari kurumva mpemu Imana bisigura yuko ataco mpemu Imana ariko aravuga. Hari abantu mpemu Imana atavuga kubera ko baramwugaye, kuko nabari mu gentleman akwa n'abantu bakuze, abantu bumva, abantu bumvira, agaca yihorera. Sizo kwamandiko ndanyura n'umuntu w'inyama n'amaraso. Nta kintu, nta cago gihari hano muri no siku mwana w'Imana nk'igihe utacumva mpemu w'Imana. Kandi mbabwire ingene uzomenya mpemu w'Imana ukungene uri kuramwumva. Nimba by'ukuri uhagaze neza, urupimo rw'impemu rukwereka ufite ukungene uhagaze, nukungene mpemu w'Imana umwumva kenshi. Meme no ku kantu gatoya, no ku kantu gatoya, iyo mpemu Imana sigara aguha resume, ngo kukubwira ni resume ni mpemu Imana umwumva kuri frequency imeze gute. Igihe cyose umunsi umwe natangaye, nagiye mu masengesho, jewe narifise yongeye gusaba Imana kubijana igikorwa c'Imana, mugabo iminsi 3 yose nari nateguye kugira amasengesho nayimaze ndiko ndihana. Nerekwa nkerekwa ibintu bitameze neza, nkabona ndiko ndakoropa muri toilette, nkabona ndiko ndamesura impuzu, nkabona ndiko ndafurura imiferege yazivye. Iminsi 3 yose. Mu nyuma niho mpemu Imana yanganije arambwira igituma iyo minsi 3 yose uyimaze uri kurabona ayo mayerekwa, ni kubera yuko hari ibintu byinshi vyari vyarazivye. Hama kandi ukunyegera niko ufite ubona ibitameze neza kuri wewe. Hari abantu batabona ko bacafuye kuko bari kumwe n'abandi bacafuye. Muze murabe aba bamaso bose bari ko barubaka bambaye inkima, nta numwe azokwishima ku wundi, ahubwo n'ucafuye cyane ntabona acafuye cyane, mugabo yihenda agende muri restaurant itarimwo abandi bafundi. Iyo ura ahantu abantu bacafuye nkawe, ivyo biraguhumuriza, nta nico binakubwiye, nivyo canke sivyo. Mugabo iyo ugiye ahantu akantu kose bagatenako, nakakanu ngo akantaco ngo nakaboneka ngo karakasarisha, ngo ndabe ngo nagasarisha, ugasanga nakantu karatabutse ngo yanaco ngo natugije ukuboko arisho ngize gutya mugane kaboneka. Iyo ushitse ku bantu batena konti ku kantu kose, uhashitse uricuza. Natawe kino kintu uko negera Imana, siko mbona ubwiza mfise, niko mbona ububi ntashoboye kubona kuko nari kure yayo. Nico cyatumye minsi ndayimara ndiko ndihana, nari nzi ko nzoyimara ndiko ndagana n'Imana amabanga akomeye. Rero iki namwe novuga mugene mu gikore, iyo wegereye Imana ubona iki? Ubona iki? Reka ndangize, kuko mu kiganzwa ni vya kamere kanyu ko muri mwebwe hari ishari no gutongana. Aba mama Yesu ashimwe, aba mama Yesu ashimwe. Vuga ngo gutongana. Kwereka aba mama akunda kuba afite utuntu twinshi bapfa.
n'abakobwa. Icyo naco tuciyumvireko. Avuze ngo ntimuganzwa navyo. Mbega ikintu nganzo kigarukako. Umubwira acavuga ntimugenda nk'abantu. Aba bantu ariko aravuga si abantu abari bo bose. Mushoboza bavuga ngo aren't you living like people of the world? Ntimugenda nk'abantu b'isi. Iyo babitegereje gene mugenda mutandukane he n'abantu b'isi. Aren't you living like people of the world? Iki kintu kirakomeye cyane. Uretse iby'amashani ntimubayeho nk'abantu. Ntimukora iby'abantu bo mu isi bakora. Uko bankana niko mwankana. Uko bavugana nabi ko namuvugana nabi. Uko badakundana niko namwe mudakundana. Uko basharikana niko namwe musharikana. Uko bakubitana hasi niko mukubitana hasi namwe. Aranduganye fata gatsintsiri fye ari hasi ati wari kuja he. Ntimubayeho nk'abantu. Ntimugenda nk'abantu. Turiko umuntu akuze ntaba kigeranywa n'aba bantu. Abayeho mu buryo bw'ijuru ngaha kwisi. Hano hano Imana ndushaka. Vuga ngo hano hano Imana nshaka. Hano hano Imana nshaka. Iki kintu nzogaruka kumuranyibutse. Ntimugenda nzovuga kugenda nk'abantu. Ico biri kiravuga. Twegegwe imbere gatoya. Umuntu umwe kwavuga ati jewe ndi wa Paulo, undi ati jewe ndi wa Apollo, ntimuri abantu se. Hari n'abantu hakwirata Kristo birata apotre. Jewe ndi wo kwa apotre. Nabwira fa pase abantu baswe kumfunga. Nazi ivyo ndiko ndazira. Kubera wagiye aranyiyitirira aja kwesikuruka umukobwa yibereye muri Amerika avyaye kabiri amubwira ngo Imana amubwiye ko ariwe bazobana. Yamukwe muri groupe y'ubugingo busagutse. Aragenda yaramaze kumukubita $25,000. Hakubavuga ngo apotre yamuhaye ubuhanuzi. Apotre yambwiye dukorana apotre. Umuntu aravuga ati apotre umuntu bakorana kame mu muntu ari sérieux. Amunukira amafaranga akore business umutipa arawika ahindagura impuzu tangura guhindagura imiduga akabwira abantu turumba sigaye nkora business yibi nabiriye ari karya amahera y'abandi bantu anyitwaje. Uyo muntu acarondera opeje kungene baza kumva ko bati ayo mafaranga sonema ko bayasangiye. Atawonzi ntazi kintu na kimwe. Bandi uribaza ico kintu. Umuntu akanyitwa hano wagiye kuresha ngo je ngo imbere ukavuga izina giyo ngo je ndi umwana wa Apostle Kevin SIBOMANA. Bwige Apostle karigisha ngo nicaye iruhande yiwa kumbe yabonye uruduga yajazanye. Hararaba kuno kabona katametirimo atahavye ocamo. Asagena nyitwaje. Ereze bakuwa mwana w'umukobwa yampamagaye ati nakura muzi nakandi. Arambwira nti yego ni umwana wawe nito. Tuzinanye nkuko nziranye n'abandi. Gurumva aransavye umuhorane baze anamujana no muri restaurant abari wariha wowe urasohokana umuntu akabari wacariha. Ntimuri abantu se. None Apollo niki kandi Paulo niki mbega sabakozi batumye mwizera Imana nuko Imana yahaye umuntu wese. Ni jewe nateye imbuto Apollo arazivomerera ariko Imana niyo giriki niyo iziko. Imana nta mpamvu nimwe ihari yuko mwicamwo imice twe turabo kwa naka twebwe turabo kwa naka twe turabo kwa Kivuye twe turabo kwa Vitali twebwe turabo kwa Nikodemu twebwe turabo kwa Sostene twebwe turabo kwa Manase twe turabo kwa Diridiri natwe turabo kwa Kevu. Ni Imana turabi Imana. Siko muri ko muranyumva. Turabi Imana. Rero amasaha yagiye reka twakire kibiti ya kabiri. Ari kumve kubwiza gufata ingingo yo gukura. Ubwiza gufata ingingo nyene ubwakwemera ko utunganywa. Ni wewe bivako. Si jewe bivako. Biva kuri wewe. Hama kandi mwisengere twisengere. Nzovuga mu misi iri imbere ibintu 9 biranga umuntu w'umwana
umva byumvikana ko ivyo kontene yavyo ari byo biranga umuntu agize iki akuze. Amen. Muri ivyo umuntu wese yirabe mu ciro cy'ijambo ry'Imana, hanyuma ugende ushire mu ngiro ijambo ry'Imana rizoba rikora kubwira Imana ihezagire umva ijambo ry'Imana wese. Muhaguruke ku maguru yanyu, ushiganza cyane ku mutima wawe. Ndashaka umuntu wese yisengere Imana imuhe determination yo gukura kuva aho yarari ashika ahandi. Dusenge. Turagushimye mwizigigwa ubuntu bwawe, ineza yawe. Turagushimira ijambo ryawe, iyo rije haco riba rije gukora. N'uyu mwanya arico byakoze mu mitima yacu, uri kuravugana natwe. Ibyo dusohora bitagira ikimaze muri twebwe, ivyo twaka ikibanza mu buzima bwacu, ivyo tongera kubana navyo mu buzima bwacu. Ndasenze Imana nje kwizeye duhe gukura, duhe kugira aho tuvuye naho tugeze mu izina rya Yesu. Shoboza ubuzima bw'umuntu wese kukumenya birushije uko yarakuze ubuzima bwiwe. Mana nje kwizerwa we ubwo gwecubahiro mu buryo budasanzwe. Abo wizera nabakuze nabakumenye nabazi gushira mu ngiro ico ubabwira, kandi abone bukeneye mu gihe nk'iki. Turasenze kugira ngo Mana bidukorere uzobukoze abana bawe, tuze kwamigeje twecubahiro uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.